Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba arabana n'ibibazo biri mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abahoze barwana mu rugamba rwa CNDD-FDD bafisiye akababaro Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bakaba bamufitiye inzigo ikomeye cane kubera impinduka ariko arakora ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bakaba batewe ubwoba n'ibyo ariko arakora muri no minsi, aho babona ko yoba ariko arahendwa na bamwe nyine badakunda umugambwe ku butegetsi ndetse n'igihugu muri rusange, aho bamwagereza amakosa akomeye kandi ateye ubwoba, bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye natagira icyo akora kugira ngo ahindure ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibintu bishobora kuba bibi umwanya n'umwanya, kuko bariko baramwagiriza amakosa akomeye cane, kandi bakavuga ko hari abasoda barwanye ku buryo bukomeye cane mu rugamba rwa CNDD-FDD ubu ngubu bapfunzwe ku karenganyo gakomeye cane, bakaba basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukora igishoboka cyose akabapfungura, bitaba ibyo nabo nyine bakaba bakoresha imbaraga zabo, kandi bakaba bakora ikintu gikomeye cane gishobora gusiga gisambuye umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, kuko biraboneka neza ko nibandanya gutya ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere, kuko abahoze barwana ku rugamba rwa CNDD-FDD nka bose baramaze kwigaburamo imirwi ibiri, hakaba nyine abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye bemeza ko bari muri leta mbyeyi, mu gihe ku rundi ruhande hari abatemera ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bakavuga ko ibyo ariko arakora atari we ariko arabyibwira, ahubwo ko hari akarwi kariko karamubwira ibyo akora, kandi ako karwi kakaba kiganjemo nyine abadakunda umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD bashaka gusambura uwo mugambwe ku butegetsi ndetse n'igihugu muri rusange. Hari amakuru menshi adahumuriza ariko aravugwa ku mukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambi abo bahoze barwana muri CNDD-FDD baba bamufitiye, kandi umugambi utari mwiza. Nibyo nyine tugira ngo tubashikirize mwido nido rya makuru, wifuza kuzajya uba mu bambere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi nyine no gupyana kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Atewe agahinda n'ipfungwa rya Colonel Nestino Bahati. Hari umusirikare yahoze arwana muri CNDD-FDD yatwandikiye n'agahinda kenshi, ababajwe n'imyaka wahoze amurongoye ku rugamba Colonel Nestino Bahati batazira Kadepo amaze mu munyororo ku karenganyo gakomeye cane, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ariko arabirorera ntagire icyo akora. Yakwingize ko twomushirira ubutumwa kuri no mboneshakure ahabona, kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abariko baramuhanura muri no minsi bose babibone, maze babone agahinda n'agashavu nyine abahoze barwana mu rugamba rwa CNDD-FDD bafise, kandi bakaba bafitiye inzigo ikomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo asambure umugambwe ku butegetsi, kandi bikaboneka ko abarwanye ku rugamba atariko arabitwararikaho nk'uko byakagiye kugenda. Yanditse ati: amahoro kandi wubahwe mu byo ukora byose, kuko urashira akababaro kacu hanze. Ndagusabye untangire ubu butumwa. Shimye gucisha buno butumwa aha kuri no mboneshakure yawe, ngaragaza umubabaro uvanze n'agahinda kenshi abazuru benshi dufise ko kubona ko twamaze guta intumbero y'ibyo twarwaniye, kandi bikaba byaratuvunye cane, bikaba byaratwaye amaraso y'abatari bake. Ariko ikibabaje nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aradukiniraho, kandi akaba ariko arakora ibintu biteye ubwoba bishobora gushikana habi igihugu n'umugambwe muri rusange. Iyo ntwazangabo mubona ni Colonel Bahati Nestino alias Kadepo, avuka mu ntara ya Muyinga. Abazuru twabanye tumuzi nk'umusirikare azira guhera
akoresha imbere y'umwanzi kandi w'intungane adatamikwa ijambo kandi akora ibyo aba yatumwe n'abakuru. Jewe ndamuzi kuva muri 2003 ico gihe akaba yaraturongoye muri batayo support. Iyi nayo niyo twafata nk'umutima w'umuhari wa CNDD kuko twakoresha ibikoho binini gusa kandi tukaba twarakoze ibishoboka byose kugira ngo umugambwe ndetse n'umuhari muri rusange ugere ku cyo wari wiyemeje. Ariko kandi imbere yaho iyi ntwazangabo yari mu badukurikirana turi mu nyigisho nyine zitandukanye zatangagwa na zimwe mu ndongozi z'umugambwe ku butegetsi CNDD igihe twari turi ku rugamba aho bita ku muhashi muri Tanzania. Igihe abategetsi b'umuhari binjira mu nzego bava mu ishamba, iyi ntwazangabo niyo yabacungereye umutekano kuva mu ntara ya Bujumbura Rirare kumanuka na za Bubanza. Ni twebwe twenyine tutaciye mu bimodoka binini kubera twavuye ubwa nyuma mu ishamba dutwaye ibikoho twakoresha aho twashikira muri kampu Gakumba. Ibyabaye mu gihugu muri 2015 byose byabaye Colonel Bahati ari muri misiyo muri Kongo. Yatahutse mu gihugu muri 2016 avuye mu butumwa mu gihugu ca Kongo. Ntibyatebye yaciye afatwa arapfungwa kwiremetanya agataco yagira, aho mbere kuva muri 2018 yarengutse urubanza rukaja mu mwiherero, ariko kugeza ubu ntasomerwa urwo rubanza kugira ngo amenye ico ariko arazira. Aha rero abazuru benshi bagendanye n'aba ofisiye bose bamuzi ubutwari, twama tuyaga tukibaza ibibazo byinshi biteye ubwoba kandi bibabaje. Mbega ubu nibwo butungane twagwaniye? Mbega iyo ntwazangabo tuzi neza ko yitanze ku rugamba, iyo niyo mpembo CNDD yamuhaye? Ko twumva ngo turi muri leta mbyeyi, ubwo si urugoto kugira ngo abantu bahunikire ntibashobore kubona ibibera mu gihugu biteye ubwoba kandi biteye amakenga, byerekana ko intwaro ya CNDD ifise ikibazo gikomeye cyane kandi ko iriko irahemukira bamwe bakomeye cyane barwanye kugira ngo igihugu kibe gitekanye. Ngo ntihica ubwoko hica intwaro mbi. Koko ubwo ibyo twagwanye byoba byarahavuye canke byarongerekanye? Kuko biraboneka neza ko akarenganyo twarwanije n'ubu ngo bukakiba kandi ubutungane bukaba budakora nk'uko bwagakwiye kugenda mu gihe twagiye ku rugamba tugira ngo turebe ko ibintu byajya ku murongo. Ariko igitangaje nuko abarongoye igihugu c'u Burundi ndetse n'umugambwe muri rusange bose nyine baza imbere nyine mu bariko barica ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bakaba bariko barakorera akarenganyo gakomeye cyane abarwanye ku buryo bukomeye cyane mu muhari wa CNDD, none ubu ngubu bakaba bariko bararenganywa ku rugero rubabaje. Ariko nk'abandi bazuru bose turemeza neza ko bitebuke ukuri kuzoja ahabona. Ntawakwemera ko ubukunzi bw'inda, ubwibone no kwigungira ko ari byo bizoguma bihabwa ijambo mu gihugu. Nayo iyo ntwazangabo n'abandi bose bacinyijwe nibareme, kuko abariko barakora ibi byose Imana irabazi kandi umwanya n'umwanya barashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane. Izuba riraboneshereza rimwe kuri bose, umunsi umara amasaha 24, ijoro ribisikanya n'umurango kuri bose, kandi abo bakora ikibi nk'ico bazi gusa iminsi bamaze iyo basigaje ku ino si ntayo bazi, kandi iby'isi bagenda babisige, kuko biboneka neza ko n'umuhisi Petero Nkurunziza yabisize kandi ntawabirwaniye kumurusha. Ariko kiriko kiratubabaza kandi kikatutera n'agahinda nuko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi twari tuzi ko agiye guhindura ibintu, ariko aho kugira ngo abihindure yakoze ibintu bibi cyane, aho yafashe abakomeye barwanye mu rugamba rwa CNDD bose akabapfunga, kandi ikaboneka ko bapfunzwe ku karenganyo gakomeye cyane, nk'uko nyine apfunze uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Ngiyi Bunyoni, aho yamwagirije ibyaha byinshi bitandukanye kandi bikomeye, harimo nyine no kugerageza kumugandagura, ariko bikaboneka ko nyine ari limitanya General Ngiyi Bunyoni yakorewe kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye akomeze ubutegetsi bwiwe. Nizera ko ubwo butumwa buntangira kuri no mbonesha kure yawe kugira ngo bubonwe n'abategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane Perezida Evariste Ndayishimiye agire icyo ahindura. Natagira icyo ahindura, ibintu birashobora kumubana bibi mu minsi iri imbere. Ubutumwa twashimye kubutanga ko twabuhawe nyine mu majambo nyine bwanditswemwo, twakuyemwo gusa ibyotuma uwabwanditse amenyekana. Izina abazuru niryo abagwanyi ba FDD bahoze biyita bakiri ku rugamba.
Colonel Nestor Bahati batazira Kadepo yafashwe kuwa 30 Munyonyo 2016 co kimwe na Colonel Jean Baptiste Miruho batazira Mose. Ico gihe haranafashwe n'iyindi ntwazangabo ifise ipeti rya kapiteni, bose bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Bamaze gufatwa barapfunzwe igihe kitari gito mu busho bw'iperereza i Bujumbura imbere yo kujanwa mu mabohero azwi. Bafashwe bagirizwa ko aribo bagombye kugandagura Willy Nyamitwe, umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu muri Munyonyo 2016. Ifatwa ry'abo basirikare ryagumye rinyegejwe kubera ubutegetsi bwa Nkurunziza butashaka kwerekana ko bufitaniye ikibazo n'intwazangabo z'abahutu bahoze ku rugamba. Ubutegetsi bwagumye bugerageza kwigisha ko bubangamiwe n'abatutsi. Abazi Colonel Nestor Bahati na Colonel Jean Baptiste Miruho bavuga nk'abasirikare b'intwari batarya umunwa kandi baterekwa amanyanga n'akarenganyo kagiye karanga ubutegetsi bwa CNDD-FDD cane ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwabapfunze bwikeka ko abo basirikare bohava banka akarenganyo bwariko burakora, kandi bwatinya ko hariho izindi ntwazangabo zahoze muri CNDD zashobora kubumvira zikaba zabayoboka nk'uko nyine byagiye bigendera izindi ntwazangabo, aho zahise zihitamo guta amabanga zikajya kurwanira ubwigenge ndetse na demokarasi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko bikaboneka nyine ko bikigoye cyane, kuko na Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi bari bafisemwo amizero byarangiye nawe nyine abatengushye, kuko kuva ahagereye ku butegetsi ibintu nka byose yagiye asezeranya abarundi, nta na kimwe yigeze akora, ahubwo bikaboneka ko nawe nyine ari muri ka karwi gasanzwe gapfukamye mu nda abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi yarakoze ibintu bitangaje, aho yagumanye n'abari bahoze bari iruhande y'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko uko iminsi yagiye ihera yagiye ahindura ibintu, aho benshi babonye ko ibintu ariko arakora ari ibintu biteye ubwoba cyane, aho nyine muri bamwe barwanye mu rugamba rwa CNDD batanguye kugira ubwoba, bakabona ko ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya. Igihe Evariste Ndayishimiye abaye umukuru w'igihugu yaratangaje benshi. Abajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu, abagendanye biwe, abahanuzi bakuru biwe ntiyabakomakomye nka bose, yabagumije abo kwa Nkurunziza. Ibyo bintu ntibimenyerewe ku isi yose. Iyo haje umukuru w'igihugu mushasha, ubundi hariho abo ategerezwa guhindura. Ntibyagurikiye ngaho, hageze kugena ibihangange mu nzego zitari nke, yahisemwo abantu batari bake bazwi ko bari basoma mbike b'umuhisi, mbere bamwe banafatwa nk'abanzi canke abakeba ba Generali Ndayishimiye. Ariko rero gahoro gahoro uyu mwaka Perezida Ndayishimiye yaratanguye kubikurako kamwe kamwe ku ruyeri n'urwenge. Umugani wabo umugendanyi w'umukuru w'igihugu aherutse kurungikwa mu mahanga kuba ambasaderi. Ujejwe umutekano w'umukuru w'igihugu arahejeje guterwa iteka mu mabanga yo hejuru. Mu iperereza umwizigirwa wa Perezida Nkurunziza General Emmanuel Ndayizeye nawe nyine yarakuwe agenwa ahandi hantu, kandi abiboneka ko adugijwe, ariko mu by'ukuri ntago yamudugije kugira ngo agire ico amuhinduraho, ahubwo yashatse kumwigiza kure yiwe. Abatamutahuye mu ntango bazomenya Perezida Ndayishimiye uwo ari we kubera impinduka n'ibintu ariko arakora ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko bamwe mu bamwizeye ashobora kubatangaza kandi akabakorera ibintu bikomeye cyane, nk'uko byagenze nyine igihe yashaka gukura Prime Niyongabo, aho nyine yashatse kumukura, ariko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika akanga ko akurwa. Ibyateje akajagari gakomeye cyane mu butegetsi, ariko bikarangira nyine Prime Niyongabo kubera ingufu afise n'abamukunda afise mu butegetsi, Perezida Evariste Ndayishimiye binaniye ko amukura amabanga. Ibyahise byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanga ingufu zihambaye afise ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihe agerageza gukura umuntu, ariko bikarangira bigaragaye ko byanze. Yatanguye agira ati reka niyegereze bino bihangange bya Nkurunziza, ahandi ho sinabimarana kabiri, zoza ndabigezayo buke buke gushika abo nizeye bankikuje mpeze nerekane neza ibyo nshaka mu gutwara igihugu. Ibyo ashaka mu by'ukuri nta n'umwe abizi kiretse abahanuzi yoba afise bo mwibanga. Abakuru b'ibihugu nka Evariste Ndayishimiye ni gake cyane bamenyekana mu ntumbero zabo. Uwo shaka kubimenya nyine yabaza uko byagiye bigenda, cyane cyane akareba muri Cameroon uko byagenze, kugira ngo
Paul Biya uko yatanguye ndetse n'uko yasozeje ndetse n'aho bigeze, akamenya nyine uko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aratwara muri ino minsi. Hari abakoze kamwe kamwe ku ntwaro iheze bazotangara kamwe kamwe nabo ibagarutse ko ukundi. Ariko rero byoba byiza izo mpinduka zije zikosora amabi yaranze ubutegetsi bwahahora, ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ikiringo ca Dominique Nyamugaruka mu iperereza cabaye co gusesa amaraso bikomeye. Ikambi arongoye yaravuzwe mu mabi adasanzwe yo kunyuruza no kugandagura abantu batari bake. Ese General Banyankimbona yoza ahindura iryo bara ntirisubire kugwa mu gihugu? Perezida Evariste Ndayishimiye yakora ibishoboka byose kugira ngo ahagarike ikibi kiriko kiraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi cyatanguye guhera mu mwaka wa 2005 aho CNDD-FDD yashika ku butegetsi, kuko byabonetse ko habayemwo ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba. Ariko mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi bakaba bari bizeye ko hari icyo agiye guhindura. Ariko igitangaje kandi kinababaje ni uko imyaka 3 iheze ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yasezeranije abarundi atarigeze abikora, kandi bikaboneka ko nawe nyine impinduka ariko arakora atari zo gukiza igihugu ahubwo ari impinduka zo gukomeza ubutegetsi bwiwe.